twaje no munsi kugira ngo dusuzume ingorane duhura nazo muri urwo rugamba rwo kurwanya inzara n'ubukene. Murazi yuko dushimikira ku civugo yuko umunwa wose utegereza kuronka ico ufungura. Ivyo rero kugira tubishikeko twaravuze ama principe ngenderwako. Ubwa mbere ivyatsi bitaribwa kubihindura ibiribwa. Twavuga tuti dushire hamwe amatongo. Imana yaraduhaye amazi ava mu misozi nayiburuka mu mwonga. Ayo mazi rero kubona agenda kadupfa kubusa uko nyene urumva yuko n'uruhombo runini cyane. Rero dukwiye ibihe byose vyirima ntitwigere tubona twicaye muci. Rero dukore rero muci turakeneye kubona abantu bariko baravomera turima no muhira ureke ahaca umugende w'amazi. Abene gihugu no kwama umuntu ariko abigisha kwama ku kivi. Ikindi kintu bijanye n'uburimyi nashaka gushimikirako turavuze centre de développement agro-pastoral. Dushaka yuko abarimyi baronka nabo aho baja kubariza ikibazo kurya umwene gihugu iyo agwaye amenya atinja kwa muganga nawe akamenya ati igiterwa kigwaye igitungwa kigwaye ntegereza kuja ngaha bakamenya ko ariho eta majoro yabo mu ikomine bakabona ko bafise eta majoro. Uburundi bwaramaze kuva hasi kandi uburimwe n'ubworozi nibwo ntango yiterambere mu bihugu byose. Igiterwa njabuka amazi rero aho nico shaka kuvuga kwikawa ndabona ndiko ndarama raporo mwatanguye gukanura igiterwa rero njabuka amazi tucijuke ikawa ivoka icayi n'ibindi biterwa rero njabuka amazi. Babura amatari ndabasabe vraiment ntagiye bigora bitubungwana. Nyuma twaruganize commerce ingena abantu bahanahana ivyo kurya. Ikindi kintu nashaka kucambwira mwese nuko twagize recommandation ko muri prison abasoda abapolisi bofungura ibiguzwe ngaha nyene neza bidaciye ku ba intermediaire. Nk'ubu anaje sukavuga uti correct ibiharage dukeneye itoni zingana uko gaci correct uko musa duca yamahera yari muri budget aca gabanuka sensiblement.